Hello guys, mumeze neza. So ni link Arlene Alu comme d'habitude Miss Mafseri kujya nyene mumenyereye. Guys, murazi ko ntigera mpinduka. Nguma ndi wawe ndi nyene, nguma ntigita kugira ndabazanire bishaje. Murazi yuko ntigera ndyama, ntigera nduhuka, ariko nguma ndondera bishasha ndabazanira kubera ko muterama kubera Alu. Miss Mafseri. So guys, nashaka kubatumira kuri Shingiro TV. Kaze cyane ni chaîne igiye gushigikira abastar, ni chaîne just sinzi ukuntu nabibabwira biragiye cyane, antukari wagira subscribe uzokwama ubona ama video ya Shingiro TV, dushira kuri Shingiro TV. Muzo dushigikire, tuyishigikire kandi nayo tuyifate mu mugongo ikure vraiment. So guys, icyo nashaka kubabwira nico, ariko tumira no kugira iki ubandanya muri aba link Arlene Alu guys kuri Shingiro TV ko niwo muzo muri ko murakorana sundi ni jewe nyene. Ndabatumira muri benshi, ubwire na mugenzawe ati link Arlene Alu agiye gukora kuri Shingiro TV, tikaze cyane nawe tuzodusangira ibiganiro, tuzokoresha abastar, tuzogirisha ibiganiro by'abastar, tuzoshirako ibiganiro bitandukanye ariko bigize iki by'impano gusa, impano zonyene zo mu Burundi. Guys, ntimuzi ko impano nyinshi niyo mpamvu rero ubu unye atakugotwa sha nta kugotwa, ahubwo namba ufite impano rondera link Arlene Alu mukorane ikiganiro mushire kuri Shingiro TV. Mwibuka no kugira subscribe kugira muze kwame mubona ama video iyo tuzotangurana, izizokurikira zose zizokwame zishikira kuri wowe uri kurandaba. So guys, ndabatumiye cyane rero kuri Shingiro TV, nije tuzokorana murabizi ko nguma ndabahasho, kandi ni kwa kundi nyene nzoguma ndabahasho, sivyo? Kandi tuvuze gushigikiranira si kuvuga ko ari jewe nzohaguruka canke wowe wenyene, no, tuzohagurukira rimwe, sivyo? Duhagurukire rimwe kugira ngo dufashanye, kuko je sinshobora gukura utamfashije. Ni nk'umwana adashobora gutambuka batabanje kwanza kumugirisha dede, kamwe mwana ndababwira, sivyo? None rero mu gihe mutazomfata ukuboko sinashobora gukura je nyene. Niyo mpamvu ndabakunda cyane. Aba abone kuri Shingiro TV ndabasavye utumire na mugenzawe muze kuri Shingiro TV, tugire iki tubandanye dukuzanya, sivyo? None kuba kunzi banje nabo bari basanzwe bankurikirana, mubandanye muza kuri Shingiro TV, dukorane tubandanye tugira iki dukuzanya, mushigikira muri bwa bumwe nyene, muri gwa rukundo nyene kujya nyene mwahora mubikora. Guys, nshaka kubacishirizamwo agakuru gatoyi, sivyo? Kaba mama canke abakobwa, just sinki nkuru ariko ni impanuro zirimwo, sivyo? Abakobwa canke abadamu barifuza gukora nk'ibi nkora, bakifuza guba aba journaliste, ariko bamaze kuvuga ati tijya commentaire ziranciye umutima, umuntu antuka ntavyo noshobora, sinobaho jewe ntukwa. Guys, nawe ujya katamugoye, twebwe izi nizo ngorane duhura nazo, kandi ivyo nibisanzwe, nawe ujya katamugoye. Kandi ndabatumiye cyane abadamu, abakobwa, muze dukore, mukure amaboko mu muzu, hakwirirwa wicaye vyorutwa nuko wotukwa ariko wakoze, sivyo? Hariho abagore maze imisi mbona surtout ku mabusheri basigaye bayanga inyama. Guys, uyu mugore yaritahuye, yarakuye amaboko mu mpuzu, aravuga ati jewe umugabo wanje si wazobikora wenyene, reka nanje ndamufasha. Kandi iyo busheri ndayizi, bakorana umugabo n'umugore, umugabo afatiriwe, umugore abakoze, cyangwa umugabo agakora avant midi, umugore agakora soir. Umva ni ibintu bitese cyane. Nka wowe uri kurandaba, uri umudamu namba wirirwa wicaye muhira, ufise n'umukozi araba abana, umva nyene nta kintu wikoze, ariko vyojyoha cyane uvuze ati sheri ndashaka yuko, ukabwira umugabo wawe ati sheri ndifuza yuko noja gukora iki niki niki, kijya nyine c'abahungu, ati je ndashaka kuzokugara amaburu. Nabura umugore yugaye cyane biraryoshe cyane, ugasanga nk'umugore ariko arugara amaburu. Mbe urazi icubahiro
n'umugore uri kurugara just amaburo y'imodoka, ni ibintu biryoshye cyane. Raba nka jewe nicaye ngaha ndi kuri mikro, sivyo? Ni ibintu bitanga agateka kandi si ibintu byo kuvunagurika byiki, no, ariko bisaba kwitahura. Abagore ndabakebuye ndanabahamagaye, nawe w'umukobwa wahejeje ishuri ngo urindiriye akazi ka leta, si akazi ka leta ko nyine uko gukora. Ndabasabye abakobwa mubandanye mugira iki, mukure amaboko mu mpuzu, muze tugire iki, dukore. Hariho n'abakobwa basigara abafotogarafe, abakameramani, abadirekita. Ndabasabye ahubwo mukure amaboko mu mpuzu, wowe igitsina gore ukore, kuko akazi ka leta ko mu biro ku mashini gusa nibaza ko atari bwo buzima bwo. Twese ubu turabayeho, nta biro twicaramwo, nta mamashini tuguma dukoresha, ariko turakora ibindi. Je nkorera kuri mikro, musanzwe mubizi. Bafashe imipanga damu bafite nk'abana kandi benshi, ariko barakuye amaboko mu mpuzu, baritahuye. Ndahamagaye wowe uri kurandaba atacu ufise ukora, iga umwuga wewe nyene wumva ko wokora, uvuga ati uyu twawuhaye abagabo gusa. No, ntitwawuhaye abagabo gusa. Niyo mpamvu jewe narabwiwe amajambo menshi, histoire yanje nzoyibaha. Narabwiwe amajambo menshi, narabwiwe ko nurira ku bagabo ku gahanga, amajambo menshi atagira umutwe n'amaguru, ariko byose nariyakiriye. Murazi yuko kosa ntorikora ubwanje, sivyo? Navyo nokora, ariko narakunze cyane abantu bamfashe mu mugongo bandemesha, kandi indemesha hajya niyigira niyo ituma ushika ku kintu woshitseko. Kandi na wewe namba ufise uwo mugambi, sivyo? Basi tureke gukora ivyo bumurimye bazi, ariko apana kuguma wicaye. Ntibiryoshira umudamu wicaye, ntibiryoshira umukobwa wicaye kandi ufise amaboko. Iyo utagira amaboko naho wari kubabara ngo umwana ngo yaranyimye amaboko, wari kubabara ga mudamu uri kurandaba canke umukobwa. Ariko je ndiko ndaguhamagarira gukura amaboko mu mpuzu, dukore, sivyo? Dukore, just sinzi ukuntu nabikubwira. Kura amaboko mu mpuzu ndabasavye, je nshire ko n'igisabo bazi, kuko abagore bicaye canke abadamu bicaye ni benshi, abakobwa ni benshi, ni benshi. Eske uri kupangira akadozi umwana wawe akahe? Eske umugabo wawe akakanya yogenda namba uri umugore uri kurandaba gushikisa atacu ufise ukora, iwo mufashe ku mwana wawe yobandanya yiga kuri iryo shuri rizimvye? Yoshahagarika umwana cyangwa udahagaritse yocaja muri leta. Ariko vyogera naho bikwama umuryango utagufashije, umwana akava mu ishuri. Niba abantu usanga abavyeyi kubera batamenye, bataciye ubwenge hakiri kare, abana baca bagira iki, baca bava mu ishuri bakaca baja mu ibarabara. Dutegurire kazoza abana bacu, dutegurire kazoza abana bacu. Badamu muriko murandaba, please, sivyo? So guys, yari Linka Arlene Alou, comme d'habitude, Miss Mafia.